Imana ishimwe igitondo ciza kandi umwanya mwiza wo guhimbaza Imana n'umwanya mwiza wo kwinjira mu ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza kandi irushirize kubakomeza. Uyu munsi Imana yampaye igicapo c'ibintu ngomba gusengera canke ikintu tuza gusengera. Imana yampaye ijambo ku bantu urashobora kuba muri kino kibanza. Turabahaye ikaze mwese, turahaye ikaze abasangwa, turahaye ikaze n'abashitsi baje hano badasanzwe basengera muri eglise. Namwe Imana ibagirirane neza natwe, Imana ibahane umugisha natwe, kandi turanahaye n'ikaze abakurikirana ubutumwa kuri internet bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ubu bariko baradukurikira mu buryo abwita gute live mu Kirundi, ikibiriraho narabyibagiye ikibiriraho. Haleluya. Nabo turabahaye ikaze aho bari arabariko bararaba muri Europe. Dufise amasaha amwe canke bari mu gace ka Amerika ya ruguru, tuza kuba turi kumwe ku mugoroba muraba message, canke abahora bashobora kuzinduka bakaraba message. Harabaraba message iwabo hakiri 5h du matin, bakaba bariko barakurikirana igikorane. Namwe Imana ibahezagirana natwe kandi mwakire umugisha wibiva ngaha. Ntibisaba ko muba muri kino kibanza kugira ngo Imana ibakoreko, ariko aho muri hose turizera kuko Imana kurabashikira, kuko eglise naho itari mobile, naho itiyunguruza, ariko Imana yacu iri omnipresent, iri hose, aho muri irahari, kandi mushishikare kwakirana natwe umugisha w'Imana. Haleluya. Murahawe ikaze mwese rero muri uwo mwanya. Nkuko Joel yavuze, kwa kabiri turafise enseignement tuzoba turiko turiga. Kuri uyu munsi wa kabiri tuzoba turiko turiga, hariho ikintu igitabo c'abaheburayo gitreta cane. Abantu benshi usanga bagira ko ibibazo, sinzi ko kwa kabiri umwe tuzoheza iyo sujet, ariko igitabo c'abaheburayo kiratreta kuri ku kintu kijanye na ministère y'abamarayika, kandi ni ikintu usanga abantu benshi bagira ko confusion canke badatahura neza. Rero ku munsi wa kabiri dufatiye kuri igitabo c'abaheburayo cerekana ministère ya Kristo iri hejuru y'abamarayika, tuzofata umwanya wo kwiga mu buryo bwagutse kubijanye n'abamarayika n'igikorwa cabo, kugira ngo ubimenye kandi ubitahure kandi ubisobanukirwe kandi uvyizere, kuko navyo ari ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imbere rero yuko ninjira mu ijambo ry'Imana, ndashaka kukosora akantu kamwe maze iminsi mbona katari mu migenzo cane yacu hano muri Life Center, ariko vyangoye ingene ndabivuga kuko sinkunda gutsitaza abantu, murabizi, kandi naho nakunda gutsitaza abantu ndakunda discretion canke ndakunda kunyegeza ivyo umuntu aba ariko arakora kugira ngo ntihagire umuntu aba offensé. Ariko ikintu gikora abantu benshi cane kiragora ingene uza kuronka umwe wese ku katwi kiwe ukimuhanure ko canke ukimubwira. Maze iminsi mbona madimanche abantu baza gutanga amahera bakayaha abaririmbyi. Ndashaka munyumve neza, ntitwanka ko muhezagira abantu b'Imana, ariko kandi uravye desordre bishobora gukoza canke iyo bitera, urashobora kuba uri umushitsi, urashobora kuba uri umukristo mushasha, canke urashobora kuba uri wa kera. Ariko ndashaka kuvuga ngo eglise yose irafise umuco wayo, irafise uko imeze n'uko iteye. Rero mu muco wacu podium ni ikintu twubaha, kandi tuba tugomba ko kitabamwe ibintu byinshi cyane, ku buryo rero usanga rimwe na rimwe iyo bibaye uko abantu bakaza gutanga amafaranga mukayahereza umuntu, bwa mbere na mbere hari igihe ataba yiteguriye kwakira amafaranga, hari igihe arinda kurondera aho ayacomeka, hari igihe amubana menshi akabura ukuntu ayafata mu ntoki, sivyo? Kandi iyo muri ko muraza imbere mwatira attention yacu kubaraba ingene muza kudugiza ingazi, bamwe ibirato ni birebire ntimuduga munyaruka, sivyo? Ivyo byose bikadusamaza. Ndakunda ikintu bita serenité canke respect ya culte, sivyo? Muri ku munsi umwe narigishije ku bintu bishobora gusamaza abantu ku kiba kiriko kiraba. Ibikorwa bikoreka hano ni ibikorwa biba biri prophétique, kandi abantu baba bariko barakira, kandi nawe uje gutanga iryo shikana no kumuhezagira uba wakiriye kandi uba wakozweko, ndavyumva. Ariko ndabasujere canke ndabaha icimviro, muririmbyi yarongoye akaguhezagira ukumva vyagukozeko, igikorane ni cahera umurondere muhezagira, ko kumbura ubishize mu giseke nturisuri ko ari we biza gushikira, nespa bishobora kuja mu mashikanwa agiye muri eglise ntibimushikire, sivyo?
ariko ukumva indirimbo iragukoze ko canke iguhaye ijambo canke urakiriye igitangaza cawe, nta kibazo, rindira kiriti here umutumbere umubwire uti wampezagiye. Ni vyiza guhezagira abantu b'Imana, ni vyiza guhezagira abaduhezagira, ni vyiza guhezagira abatugaburira, sivyo? Ariko bibe mu mwanya ataco vyonona kandi nawe bitamusamaza, kuko hari igihe umusanga agiye hakuno wowe ukabuvuye aha, hari igihe umusanga agiye uku wowe ukabuvuye aha, akarinda kandi guhindukira, akarinda gufata mikrofoni bubamfu akakiriza ukuryo. Uravyumva? Muranyumva? Ni mumpumurize ko munyumva canke sinza kuvuga ubutumwa, sivyo? Musumana ko ndigisha gutya, mbona umudamu avuye muri place yari yicaye amaja hariya, azana ishikano agiwe ngaho imbere. Nabanje kumubona aza ndiko ndigisha, ndibaza aje gukora iki? Okay, nibaza ni peut-être aje kwihana kare, ariko mbona ateretse amafaranga ngaho. Bavyumva? Haize umwanya mbona wa kabiri arabikoze. Navyutse mu gatondo mbwira abantu bo mu mubiko ni murondera amafaranga, mutwubakire ubuseke. Murabona ko aho muca hose murabona ko hari igiseke. Murakibona? Sivyo? Murabona utwo duseke turi impande yaho. Kugira ngo nihagira umuntu akogwa ko n'ijambo ry'Imana, kumva ashaka gutera imbuto canke ashaka gutanga ishikana, abikore muri ivyo biseke bibegereye, ariko ntaze ngaho imbere, kuko ushobora kuza gukora ikintu kikadestabilize, kigasamaza. Ndatena kuri respect ya hano hantu imbere no gutekana kwaho, sivyo? Simvuze ko aho babikora bakora amakosa, ariko eglise yose irafise umuco wayo, sivyo? Kandi nawe wabikoze nta kosa wakoze, uravyumva? Ariko atari umushitsi bishikiye akaba atavyazi, nimba usengera hano hantu ico kintu ntikizosubira. Amen. Nimvire nza kubivuga gute? Kuko ndanka yuko hari umuntu ababara kandi ngirana mu message. Mbwira mu cyo nti akira iyi message. Amen. Dimanche narabibonye, sinzi yoso wangira yatashe, Josué ngira yatashe agiye kugurura konte. Kuko uravyumva? Ariko kandi mubikore directement, sivyo? Amen. Imana ibahezagire cyane. Kandi mwakoze kunyumviriza. Kandi ndibaza ko mumvise umutima ndabivuzemo. Nta numwe natatse kandi nta numwe naofanshije, ariko amen. Okay. Yaba narundi nacambanza gusenga kugira manze mwibagire iryo tangazo. Ariko reka dusome mu ijambo ry'Imana. Turazinanye muranzi ndabazi, Imana ibahezagire. Amen. Kandi iciza ntivyakoza abashitsi benshi bikora bo ngaha, ariko nkuko mubibona si ibintu siko twamye, sivyo? Rero ndatinya ibintu bishasha bije iyo bitari mu rutonde rw'intuze hamiki na cone. Hari gihe bica binyibutsa kera, hariho abantu bahora baririmba kera, sinza ama spectacle twara tujamo kera, ba Jasmine akabona umuntu aje anyonga ibisusu aje Jasmine ko abantu baje anyonga igisoka camukubita amafaranga ku mutwe, mpora ntinya rero ko byo hava bishikano ngaho. Ona. Amen. Shaka guhera muri igice ca Luka canke mbere muri Matayo igice ca 4, Luka ndahasoma. Sorry. Uyu munsi Imana yampaye amajambo maze igihe numva muhemu w'Imana ari karambarira kuri kino kintu, iyi somene yose Imana yavugana naje kuri kino kintu. Ariko kandi numva umungu uyu munsi sishaka cyane kwigisha, ariko uyu munsi shaka cyane gufata umwanya wo gusengera abantu b'Imana. Ariko uburyo nshaka kubikora, ndashaka gutanga ibicapo 4 canke 5 Imana yampaye kubijanye n'iyi message, kandi kubijanye n'abantu ngomba kuza gusengera uyu munsi. Kenshi twe nk'abavuga butumwa turakunda Imana iduhaye ijambo kandi duza gusobanura ibintu byinshi, dusigura ibintu byinshi, ariko hari gihe wumva Imana iguhaye ikintu kimwe kandi ukumva ko ntikigira insobanuro nyinshi. Rero Imana imfashije nshaka kuvuga mu mwanya muto, naho ntaburi ibyo nza kuvuga, ariko ndashaka kubivuga mu mwanya muto kugira ngo wakire icyo Imana igomba gukora. Ariko kuri uyu munsi muri kino gitondo numva hari abantu Imana igomba kugendera mu buryo buri special, numva hari abantu Imana igomba gukora ko mu buryo buri special, numva hari abantu Imana igomba kwishura mu buryo buri special. Haleluya. Amen. Iki kintu nagisengeye
hari message, hari verse yari mu gicapo ntari bwaronke ndahejeje kuyitora ahantu yari iri muri kano kanya kugira ngo ntange igicapo uko nacumvise, ariko nshaka gufatira ahanini mu mutima w'iki gice ca Luka mu gice ca Matayo igice ca 4 ku murongo wa 16. Matayo igice ca 4 ku murongo wa 16 ni jambo riri no muri Ancien Testament. Yesaya yararivuze ko Yesaya yarivuze arivuga nk'ibizoza, ariko kandi uravye Matayo uburyo we yarivuze nk'ikintu cabaye canke gishitse. Ndumva ko hariho eko sinzi ko ari retour itameze neza canke ariko mwahanje ikintu muri retour yanje muzoba mukoze. Matayo igice ca 4 ku murongo wa 16 haravuga, igice ca 4 umurongo wa 16 havuga ngo abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Shaka mufashe gusubira mu iri jambo mwese n'amajwi yanya arenga, uvuga uti abantu bari bicaye mu muco, abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gitutu, abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Mbwira mu mwicarano uti umuco urasiye kuri wowe. Subira mbwire n'uri ruhande yawe kandi mbwire uti umuco urasiye kuri wewe. Iyi yari inkuru nziza yerekana ukuntu Yesu aje n'icaje gukora, ariko kandi dusomye muri Bibiliya ukagenda muri Yesaya igice c'9, urashobora kuzingurira muri Yesaya igice c'9 ku murongo wa 2. Yesaya 9 umurongo wa 2 nahone turabona Yesaya akoresha uyu murongo nyene, n'umwanditsi yakoresheje iki gicapo ca Yesaya kugira ngo avuge yuko ivyo Yesaya yavuze byari bihejeje gushika. Yesaya igice c'9 ku murongo wa 2 havuga ngo abantu bagendera mu mwiza babonye umuco mwinshi, ababa mu gihugu c'igitutu c'urupfu nabo bakiwe n'umuco. Aha mu Kirundi bakoresha muri kubu, ariko uravye mu zindi ndimi ukaraba nko mu Congereza canke bavuga ngo bazobona umuco mwinshi, bazomurikirwa n'umuco mwinshi. Ni n'iryo jambo yitije, birashoboka yuko no mu ntuze, ariko kandi iri n'iryo jambo mwanditsi w'igitabo ca Matayo yakoresheje mu kuvuga kwerekana no kudekriva abantu aho abantu bari bicaye mu gihugu, abantu bari bicaye ariko kandi baticaye gusa mu gihugu, ariko bari mu mwiza mwinshi bakikujwe n'umwiza. Igihe nakizwa nkumva iri jambo umwiza natangwe kuryumva nkijijwe, kuko jewe numva umenga nakuze numva yuko ahantu hirabura bahita umwijima, sivyo? Rero numvise bavuga umwiza, numva umenga umwiza si ikintu kibi, kuko numva umwiza harimo ijambo mwiza. Rero byaramfasha imyaka myinshi mu gakiza bwa numve muri Bibiliya y'Ikirundi abantu bakoresha terme umwiza mu kuvuga ikintu kibi gitandukanye n'umuco. Ariko kandi murazi yuko umwiza ari ténèbres canke ari obscurité canke umwijima canke umwiza uko wovyita. Ariko iyo Bibiliya itweretse umwiza, nico gicapo Imana nyerekeye ko ku kintu nshaka ko dusengera uyu munsi. Igihe Imana yanyereka umwiza canke ikantahuza iki kintu c'umwiza, ijambo ry'Imana ritwereka ibicapo nshaka guhagarara ko uyu munsi ni ibicapo bitwereka Imana ari itugendera. Ndashaka kuvuga yuko ubwa mbere na mbere tugomba gutahura yuko Imana ni iturondera. Yesu ashimwe cyane. Imana ni iturondera, Imana ni idusanga, Imana niyo yagize intambuko ya mbere, Imana niyo yateye pa ya mbere, Imana niyo yagize uruhara rwa mbere, Imana niyo yafashe responsabilité ya mbere. Hari igihe kenshi mu buzima bwacu tugerageza kurabira ubuzima bwacu tukibaza yuko Imana iduha amanota bivaye n'ivyo twakoze canke n'ivyo tutakoze. Nubwo mu ruhande rwacu dufise responsabilité canke ivyo dusabwa gukora, ariko Imana idutahuza kandi Imana itwereka neza yuko igihe cyose ni iturondera, igihe cyose ni idushakira neza, igihe cyose ni ishaka guhindura ibintu byacu, igihe cyose ni ishaka kuintervena mu byacu, igihe cyose ni ishaka kutunezereza. Hari igihe mu buzima bwacu kubera gukikuzwa n'umwiza no kuba mu mwijima mwinshi, hari igihe tutegwa tukibaza yuko umenga iyo turiko turasaba Imana ivyo ikora, iyo turiko turasaba Imana igitangaza, hari igihe mu vyimviro byacu dutegwa tukibaza yuko umenga Imana ntishaka kutwishura.
hari n'igihe iyo turiko turasenga ushobora kumva yuko mu masengesho yawe atakwizera kurimo, kubera ukuntu ushimikira ku bintu bimwe bimwe, ukuntu uduza ijwi rimwe na rimwe, ukuntu wensista ku bintu bimwe bimwe. Hari igihe mu buzima bwawe wumva yuko uriko urakekeranya nk'uko umenga Imana ntigomba kubikora. Ariko ndaje kubwira uyu munsi muri kino gitondo ngo ubugombe bw'Imana nubwo kutugirira neza. Nta ciza Imana yimye abayikunda, ndagomba kuvuga ngo nta ciza Imana yokwima kiretse ico wewe wibaza ko ari ciza yo yibona ko atari ciza, canke ico wibaza ko gikeneye muri uyu mwanya yo yitabona ko gikenewe muri uyu mwanya. Ibisigaye rero nimba ari bidakenewe muri uyu mwanya, nimba ari ivyo wihenze ukibaza ko ari vyiza, ivyo nimba Imana ibikwimye ntibikwiye kuzana umubabaro mu buzima bwawe, kuko nibitabereye canke nibitaje mu mwanya wavyo. Ariko ndagomba kwibutsa muri kino gitondo ngo icifuzo c'Imana nico kutugirira neza. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Icifuzo c'Imana nico kutugirira neza. Amen. Ngo abantu bari bicaye mu mwiza mwinshi bakiwe n'umuco mwinshi. Urugezo rw'umwiza wari watse mu buzima bwabo nibwo rugezo Imana nayo yazanyemo response ikazana umuco. Ndagomba kuvuga ikintu kimwe ugomba gutahura mu buzima. Usomye mu Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 3 ukamanuka ku wa 4 n'ahandi, Imana iri kirarema ibintu igahamagara ibintu bibaho. Bibiliya ivuga ngo isi yari informe et vide, kandi yari yuzuye ténèbres, isi yari yuzuye umwiza. Ndagomba kuvuga yuko mu bintu Bibiliya itatwereka ko Imana yaremye, Imana ntiyaremye obscurité canke Imana ntiyaremye umwiza. N'abantu biga science barazi yuko umwiza canke umwijima si matière, si ikintu c'existe. Ariko kandi ijambo ry'Imana rigaragaza ngo Imana ku munsi wa kangahe ivuga ngo umuco ubeho. Ico Imana yakoze yatandukanyije umuco n'umwiza, igera yuko hamwe haba ku murango ahandi hakaba mu ijoro, kuko Imana yabonye ko umuco ihejeje kurema ari mwiza kandi udashobora kubangikanya n'umwiza, itandukanya umwiza n'umuco. Bisobanura ngo ibikorwa vy'Imana mu buzima bwacu iminsi yose byama biri manifeste muri angle canke biri manifeste mu gikorwa c'umuco. Iyo Imana yantervenye mu buzima bwacu, iyo Imana ikoze ikintu gishasha mu buzima bwacu, iyo Imana ihinduye ubuzima bwacu, iyo Imana irungitse ukuboko kwayo, iyo Imana itwishuye izana umuco. Imana ntizana umwiza. Ibikorwa by'umwiza Bibiliya irabidekriva ngo rabi ibikorwa by'umwiza navyo nibi, ikerekana ingeso n'ibindi byose n'ibindi bibi. Uravyumva, ivyaha n'izindi nkurikizi, ibintu biba mu buzima bibi bikadukomeretsa bikatubabaza, ivyo tubigereranya n'umwiza. Ni ibintu biza bikatwica bikaducinyiza, ivyo wonya tubigereranya n'umwiza. Ariko igihe cyose Imana ije mu buzima bwacu iseruka mu muco, iza nk'umuco. Uyu munsi ndashaka kuvuga iki kintu c'umuco kugira ngo ugisobanukirwe, hama uyu munsi muri kino gitondo wakira umuco w'Imana mu buzima bwawe. Uyu munsi numva umenga hariho abantu Imana vy'ukuri igomba kuvizita mu buryo buri special. Hariho abantu Imana igomba kwishura mu buryo buri special. Hariho abantu Imana igomba guhindurira ibintu byabo mu buryo buri special. Hariho abantu Imana igomba kuzana ikihe gishasha mu buryo buri special. Hariho abantu Imana igomba gusambura ibintu bimwe mu buzima bwabo mu buryo buri special. Hariho abantu Imana igomba kugira icikoze. Ndagomba uyu munsi wizere kwakira ico Imana igomba gukora ku buzima bwawe, hama uvuga uti Imana uyu munsi ndakiriye umuco wawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu murongo uvuga ngo abantu bari bicaye mu mwiza mwinshi bakiwe n'umuco. Ndagomba kuvuga yuko umwiza ni kimenyetso canke umwiza nico kintu kiba mu buzima bwawe kikakwicarika, kikakubuza kugira iyo uja, kikakubuza kugira ico ukora, kikakubuza kwa avance. Bibiliya ntitubwira ngo abantu bari bicaye mu mwiza mwinshi ngo bariko barirukanka canke bariko baratambuka. Kuko iyo umuntu ari mu mwiza, iyo umuntu ari mu mwijima, ntasubira kubona neza, ntasubira gutahura neza yaje, ntasubira kubona amadetaye. Iyo ukikujwe n'umwiza, nta kintu na kimwe mu vyawe vyavansa, nta kintu na kimwe kije imbere, ahubwo mu gishingo cyo kugira ico ukoze n'iyo uja uricara ukitega yuko hari ikintu kiza kugabanya no gukuraho umwiza wawe.
igihe cyose iyo umuco muke watse mu buzima bwacu, igihe cyose umuco uje mu buzima bwacu, umuco wamufise inkomezi zo kwirukana umwiza. Naho wokwatsa agatara gato, naho wokwatsa akabuji gato muri espace ngana gutya hakaba hirabura, gashobora kutahatsa hose, ariko urugezo rw'umuco rurahindura atmosphere, rugahindura environnement, rugahindura visibilité. Umuntu agashobora kubona, akabona niburi n'imbere y'imetero imwe canke zibiri, kuko ahari umuco ibintu bitangura kuboneka. Kandi ahari umuco hava immobilité, havaho kwicara, hakavaho kwavansa, kuko umuco nico kintu cyonyine gishobora kudutuma tugira aho dushobora kuja canke dushobora kugira umuvuduko mu buzima bwacu, kuko umuco ugwiye. Rero iyo umuntu w'Imana umuco mu buzima bwiwe ari muke, bisobanura ngo itara ni rike, umuco ni muke mu buzima bwiwe. Ico gihe umuco ubaye muke mu buzima bwawe dusubira kwa avance. Uyu munsi ndaje kwiyadresa ku kintu cyose gisa n'umwiza mu buzima bwawe, kikubuza kwa avance, kikagutuma ubuzima bwawe butariko burevoleo. Ari mu buryo bw'impuhemu nturi kuratera imbere, ari mu buryo bw'ubuzima bwawe bufatika nturi kuraje imbere, ari mu buryo bw'imigenderanire n'abantu nta kintu na kimwe ko kiraje imbere, ari mu buryo mu by'Imana yagushizemo byo kwikorera nta kintu na kimwe ko kiravance. Umeze nk'umuntu ibiro vyiwe biri kw'ivumbi, umeze nk'umuntu ibintu vyiwe vyahagaze, arindiriye igihe ntazi icarico, arindiriye ikintu coseruka, arindiriye situation ihinduka. Ariko kandi iyo umuco w'Imana uje, umviriza, ntibisobanura necessairement ko umwiza utexista, ariko warasiwe n'umuco w'Imana cyangwa umuco w'Imana ushitse muri secteur yiwe, uwo muco ufise force yo kwirukana umwiza wiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ibicapo bine canke bitanu nshaka kuvuga ko Imana yashize ku mutima wanje, nshaka gutanga nka image y'ico ndiko ndavuga kuri uyu munsi. Igicapo ca mbere ndagomba kugikura muri mu nkuru ya Yohana igice ca 4. Sinza kuhasoma ngaho, ahandi ndahasoma. Yohana igice ca 4, Yesu yasanze umugore, Bibiliya yita umugore yabana n'abagabo benshi w'umunyangeso mbi. Yesu amusanga kwiriba mu gice ca 4. Yesu aganira nawe, ariko kandi Yesu amusanga aho hantu, amusanga muri ico kibanza, kandi amusanga ari muri situation aho ubuzima bwiwe bwononekaye, aho ubuzima bwiwe bwari buboshwe. Kuko kimwe mu bintu bishobora kugwiza umwiza canke umwijima mu buzima bwacu ni bituboshe, ni eta y'icaha. Icaha nico kintu ca mbere kidekriva canke kitwereka umwiza, kidutahuza umwiza mu buzima bwacu. Ariko uyu mugore Yesu aja kumurabana umutima w'akagongwe, ku buryo naho umugore atihuse cane kumwakira neza, kandi Yesu akagira ivyo amusaba, ariko uwo mugore akagerageza kwereka Yesu yuko ata relation bafitaniye, kuko ari umusamariyakazi, Yesu akaba umuyuda kandi bakaba badakundana. Yesu yagerageje insista kugira ngo yinjire mu buzima bwiwe. Yesu yagerageje kuganira nawe kugira ngo amuseruke, kashore kumwemerera, amufashe. Amusavye amazi, Yesu aramubwira ati iyo uza kumenya uwugusavye ngo mpa kwa amazi, nawe wari kumubwira ati ahubwo mpa kwa yawe, kuko ayanje ni amazi y'ubuzima, uyanyoye ko ntasubira kunyote gukundi. Yesu avugana n'uyu mugore mu materme akomeye canke mu buryo bukomeye bwo kumwereka yuko ubuzima bwiwe buri mwinyota, kandi iyo nyota imutwara kumena no kugira ubuzima bw'icaha. Kandi nahabayeho mu buzima bw'icaha, mu gukonsoma icaha, mu gukora caha, mu kuba muri vyaha mu buzima bw'umuntu wari we wese, nta na rimwe icaha ukoze kikumara inyota yo gusubira kugikora ukundi, ariko kandi uzokwama ugomba kandi gusubiramwo. Nico gitume ivyaha bimwe ku buzima bw'abantu bashobora kuba bari muri kino kibanza vyababereye urugezo rwo kubohwa, vyababereye urugezo rw'ivyo twita addiction, canke ibintu vyakuziritse bimeze nk'imigozi, ku buryo bamwe arababazwa nuko ameze, nuko ahagaze, agashaka yuko bihinduka. Ariko ugasanga kuko wamaze kubohwa n'iyo ngeso, n'uwo muco, n'ico gikorwa canke n'ico caha, hari igihe icaha kikuboha ukacanka, ukifuza kukivamwo, ariko kikagera ahantu kuko wamaze kugikonsoma cane bikwiye, aho kikuzirika kugeza naho wumva ata nkomezi ufise zo kucikuramo, ukanka uko umerewe, ariko ukabura inkomezi zo kwibohora. Ndagomba kukubwira no munsi muri kino gitondo, muri kino kibanza, ndagomba kubwira ngo hari umuco w'Imana uhagije uyu munsi ku buzima bwawe, kugira ngo ukubohora ikintu cyose cabosha ubuzima bwawe, cakubereye inyota idahera, cakubereye ikidashobora kwambugwa, cakubereye ikikuziritse, aho wumva atakintu na kimwe wiyumvira canke wamvizaja,
kuko ubona yuko eta yawe y'icaha yakuboshe yakononye ukavuga uti iyi minyororo irakomeye. Hari abantu benshi muzohura bene data, ushobora kuba utarahura na bene abo bantu. Hari abantu benshi muhura ugasanga by'ukuri arashaka guhinduka. Hari abantu benshi bagomba guhinduka. Ushobora kuba ino ngaha muri kino gitondo uvuga uti je ndagomba guhinduka, ndashaka kubohoka, ndagomba gutanga ubuzima bushasha, ndagomba guciye iminyororo. Aho ugasanga kubera ikintu wagiye ukibamwo, pratique yacu ikaba ikintu wagiye ukora kenshi cyane, byacitse ibintu utagomba kuvamo. Nico gituma narigeze kubabwira ku munsi wa Mungu mu minsi yahera, twega abantu b'Imana, umuntu w'impwemu agomba kuba umuntu wa mbere atakunda guca imanza, ahubwo agomba gutahura. Kuko umuntu wese ugomba gutahura kubera ikamerewe gutyo kuki ageze aho hantu. Haleluya. Mbonye Vincent Chadavyibuka arashobora guhaguruka canke aze ngaho imbere ntanga akarorero. Abantu twarigeze kubafasha kera muri 1995 ba 95-96 banywa urumogi, banywa heroine. Ku batazi amadroge ufunywa ivyatsi ukanywa ibindi ako ntukanywe heroine canke cocaine. Ubwa mbere irazimvye, hama ubwa kabiri iraboha cane ubuzima bw'umuntu. Aba twabasanga mu Buyenzi turaba jeune tukaja kubabwira ubutumwa kugira tubaganye, tukinjira n'ahantu banywera urumogi, tukinjira mu twumba twabo tubi. Ikintu ca mbere canshotse harimo abana benshi b'abakobwa bakiri bato bafise 16 ans 17 ans, abakobwa beza vraiment. Ariko kugira tubabwire ubutumwa, twabwira ubutumwa kanatwigisha n'ingene banywa heroine, tukayishira ku kapapuro kitabi kajya kantu ka aluminium, tukashira ko hejuru bagaturira munsi, tukakubita gutya ugakwega. Tukurimwe tukabakiriza tukabagirira, ariko twe tudakwega. Tukabatwara, dusaba umupastori wacu, cyo umupastori wacu yari David Ndaruhutse, ntiyari bwapfe. Tukabatwara muri ico kibanza, twa dufise kibanza ikidepo hafi ya Tanganyika kibi cyane. Turazanye ubumatera tuvanye muhiri wacu, twese twa tukira aba jeune, tukira abaseribateri, twa dufise imyaka 20 ndibaza ibintu nk'ivyo, tukabajanayo. Ariko ikintu gitangaje, ubuzima bahoramo byari hatari. Baratubwira ati twe turabesha ku buryo twokubesha twakwavertishije kandi bigafata. Kuko rero nabo bashaka kubohoka, bakatubwira ngo ninakubesha ntuvyemere. Tutivyo gusa. Aho rero turi averte, tukabatwara rero. Abo bakobwa gatangura akakumwanga ikinyoma, akarira, akakubwira ko ubunyene mama wapfuye, akamwica akamurangiza, akagira gute ugasanga rero dufise twagenda tugira amazamu, ugasanga rimwe bacunzwe n'abakobwa, twari dusoma groupe akuranywa ko bamwe bararara, abandi bakirirwa, bamwe tukava ku ishuri twirukayo, tugira gute, twashika tugasanga wa mudada bamubeshe bose bagiye. Twakate wakuri kirofa vraiment. We batubwiye ko babesha, bakubwiye gute ngwazi ibintu ngwazi ngwega yarize n'amaraso araseseka. Bavyumva. Tugasubira kandi mu Buyenzi kubarondera. Igere twaja mu Buyenzi kubarondera, abantu babagurisha ku rumogi tubatwaye bavuga ngo mubabebe batajirudisha. Kuko benshi amafamiye yabo yaba yagerageje kubatwara, bakabatwara kwa Rojanti, bakabatera imiti n'amakarma n'ibiki bakabatwara. Ariko haheri amezi make urumogi byafata iminsi 3 kugira babohoke heroine physiquement parlant, bisaba 3 jours kugira umuntu ave muco bita tak, iminsi 3 canke irenga gatoya, ijya nyoti gahera. Ariko igihe ari muri tak, uravyumva arababara physiquement, umubiri ukamuheramo akagira amasouffrance. Rero twe abantu bakatubwira ati mwe murabicanye, nta muntu aheza amadouleur ya heroine batamuhaye udukalma, mutegeza kubaha akadoze gake kugira bagende baheba ku masequence buhoro régulièrement, bagende baheba ko ntimubahebeshe. Natwe twara abanyamwuka warambla sheta la côte, twavuga ati pakesto nta nagake tubaha, barabihagarika ubunyene, bagafatwa muri iryo joro bakaborogera hamwe, gaja nka mugasenga. Twama dufise amatemonyage ngene muhemu yari yamanutse, bamwe bakavuga mu ndimi bataranakizwa, uravyumva, ariko kandi bagakira nyene, bagaheba bakanyura urumogi. Bakura konsama histoire yabo. Umwe yaja kwiba mu mihana ahetse umwana mu mugongo, akaza ahetse akabebe kiba, akaza kwiba, uwundi aratura konti ngene ngahiri barabara rya Jaberi tarabi kaburimbo, uravyumva bigeze kumutwara ku nkorofana agiye kuvyara,
basuguma inkorofani nawe n'akana gasohoka biruka nk'abaja kurondera Prince Regent. Bari abantu bafise amahistware rero dutanguye kubafasha batanguye guheba heroine baca bavyibuha kandi barafungura cane natwe tukabura amafaranga twaja ku mupastori wacu ati amafaranga babatipe barajya cane duha amahera ya ration kavuga ngo jevye nabahaye birakwiye ibisigaye ni mwizera Imana natwe tukagenda twasema Mana kora ibitangaza tukaronka ration tukagira gute bagafungura uravyumva. Ariko kandi ikibazo caba cari kihe nuko inyuma naho asohoka yakiza iyo nyota y'imisi 3 n'amasomene naho yabamazigiye atayiheba kenshi amadroge affecta abantu mu buryo psychologique mu bwenge nukuvuga ngo apfuye guca mu kindi kibazo canka akabibona naho yabohotse mu mubiri mu bwenge birafata umwanya munini kugira abohoke ko iyo ugoro mugi yaruhevye arashobora gusubira mu kibanza ntampereze message uravyumva. Uyu rero yararimo ico gihe rero tugaca tugira gute tukabagaburira tukagira gute bamwe bakatunanira bagatoroka bakagenda. Urazi twaragize efficacité muri ico gikorwa twakora kandi muze mufashe kwere dusubire dutangura iyo projet basi uravyumva. Ikintu cantangaje aba bantu benshi barahagaze kuja gukonsoma heroine gushika naho abadira babo mu Buyenzi aribo badutera kuko twahombesheje isoko ryabo badukubita gatarina mwijoro batwara ibikoresho byacu byose ibyo twari dufise byo kubanima amamatera yose ama projecteur twari dufise ma retro yo kubanima no kugira gute badutwara ibintu byose duca turahomba dusubire kuri aba pasteur twahomvye ava ngugenda musenga Imana hama tugiye gusenga turashaka kwigufuri natwebwe turakrotira dose bamwe barakizwa hariho uravyumva byari bitangaje tubashiriye abavyeyi babo twavuga ngo umwana wanyu twe tumufise turabahese nitwege nibiki abavyeyi bose batubwira ijambo riri clair ntuzusubire kugaruka ngaha sinkeneye kubona uyu mwana uyu ntakiri mu bana banje kuri iryo shano ngaho kuraho nukuri ryari rya mbere mbona abavyeyi bakubita umugere abana gutyo kabona ko babashisha. Umukobwa umwe yarambwiye mbega pastor we ntari kintu utazi je umunsi mama wanje yapfa nariko ndanyura umugi mu Buyenzi bamukuye muri morgue mu Buyenzi ndiko ndabona ninyegeje ndi munsi y'igiti abana ni mama banamubeba sikwenda kuanterema na nini unasikia donc ama histoire bakura konta umvume ngo kurabona film ko bati ibujumbura ibintu biraba. Ariko ikintu ca mbere cankozeko nibo bantu ba mbere wumva bashaka gukira ntumva ko abantu bose babajija bababona nabi ugomba kubona umuntu anywa heroine ikintu ca mbere camuranga uretse ko twamuraba mu ntoki yaba yambaye ikamba mbiri nico kintu ca mbere ca class ashobora kwambara ni ikamba mbiri nta kintu na kimwe kizima ashobora kwambara kuko byose arabidandaza kugira aronke amafaranga yo gufinansa iyo drogue isanzwe izimvye ku buryo nubaza akaguya ngo nimesha biheba wacura bingene yambaye kwacuvuga we hawo yaheba kuko nta mutabunere yambara ikamba mbiri uravyumva haba hariho problem uravyumva. Ariko kandi ikintu nshaka kuvuga ni kihe niyo swafu ushobora kubona mu bantu yo gushaka guhinduka ariko tellement densité force y'umwiza bicayemwo babayemwo yaramaze kuba plus fort que leur volonté. Erega abantu b'Imana hari umuntu ubona ukamucira urubanza ingeso ziwe nabo bakobwa batwara abagabo n'abantu bose mugira gutara abantu mubona mu buzima canka abo bantu bafise ingeso babayemwo hari umuntu ubona ukamucira urubanza aho ugasanga yaraboshwe n'ikintu arimwo ku rugezo rurengeye ubushake bwiwe bwo kukivamwo mwicara ugasanga n'abantu ba mbere baryoshe kumviriza kuko barazi icyayi cyo gutabwa. Burya umuntu yatawe arafise ikintu arusha abandi bantu kuko byose aramaze kubibona wabumviriza ugasanga barashaka ariko ntibashoboye. Uyu munsi muri kino gitondo ndaje kukubwira ico kintu ushaka guheba no kuvamo ako cakunaniye. Uyu munsi nico kintu numva Imana yahaye grâce yuko umuco wayo ugiye kukubohora mu izina rya Yesu Kristo kanatsinda niyo iza kukurondera. Umunsi umwe nariko ndigisha muri 40 jours mpamagaye abantu bihana nibaza hari muri 2005 canke 2006 canke 2010 ntumbaze ndabonye haje umuntu umwe gusa umwe araje ahagaze ngaha ndamuravye mbona umuntu yonze cane nzabonye ni Vincent ndahagarika Vincent none uyu munsi n'umupapa heroine yarahevye uravyumva ni muzima n'uyu muhora ntanga kwa karore n'uyu ciko uyu wanyoye heroine imyaka ingaha wanyoye
22 ans anywa heroine. Uyu kugira ngo akizwe yabonye mushiki wiwe atigeze abikigaba, umunsi umwe yinjiye mu mpimba, amubonye aravuga ati tiens ndi umugafere narahebwe, kubona uyansanza haba murenganije. Imana ikirakora déclic arakizwa. Uyu munsi n'abantu bashinga intahe baja ku mateleviziyo, abantu bamaza kuturondera, abantu bafise abantu banywa drogue, abantu banywa heroine, barakréé association. Ndashaka kuvuga ngo umuco w'Imana iyo uje mu buzima bw'abantu ushobora gukora ibintu abantu badashobora kumva. Ni gute wo dépenda kuri drogue pendant 22 ans, ariko kandi ha mu munsi umwe apana yuko bagutwaye muri centre ya désintoxication, apana ko bagushize muri cercle ya écoute, ariko umunsi umwe umwami agashika mu buzima bwawe akarasa n'umuco wiwe, ariko uwo muco ukaba uri suffisant kugira ngo uce iminyororo yose. Uyu munsi ndiko ndabivuga nta nakekeranya yuko uzosubira no kugira inyota, uko Yesu ashitse arashobora gukuraho forme ya addiction yose ishobora kuri mu buzima bwawe, agaca iminyororo akayigukurako. Nico gituma ijambo rivuga ngo abari bicaye mu mwiza mwinshi, abari bicaye mu gihugu c'umwiza mwinshi, umuco warabarasiye. Bwana asifiwe sana. Imana igira gute? Ikora ikintu gishasha, ihindura ubuzima bwabo. Yesu ashimwe cyane. Mu mi telefone yanje ndimo ama message yanje. Bwana asifiwe sana. Sisubira hariya anya namanutse. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kukubwira umuntu wese uri hano hantu, ushobora kuba uri umushitsi, bashobora kuba bakuzanye, ushobora kuba utazi ikintu wageze, ngenda kubwire ngo ushobora kuba utabizi ariko ibitangaza by'Imana birabaho. Imana yacu irafise ububasha bwo kubohora. Nta kintu na kimwe urimo, nta kintu na kimwe kirimo mananiza, nta kintu na kimwe kiremereye Imana idashobora kukubohora. Ego jewe n'abandi bantu twitwa bakizwa twigira abaporoti turisa twogucira urubanza, ariko muri kino gitondo ndagutuma imbere y'umwami adaca imanza, ariko ari kompatisa bikwiye ku buryo yo gusanga kuri iryo riba uri kunywera kwa amazi atakumaza inyota, akakubwira ngo ayo mazi unywa ntaheza inyota, ariko amazi ndiko ndofra arabohora. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ebana mfasha kuvya turavuga uti arabohora. Semerera cyane uvuga uti arabohora. Haleluya. Amen. Arabohora agakura immobility, gakuraho intuzenya. Aba bose ba Vincent ntibari kugira imiryango barongore baba abantu batotahaye, babe abantu bakirumara kwishengero. Ntushobora kwibaza nk'uyu mugabo Vincent ingene ari benediction kuri iyi eglise, ingene ari umuntu afise umutima ukwitwararika kino gikogwa, uravyumva ku buryo natwege twese aradukontrola. Niwe yateye ibi biti bibaha umuyaga, iyo waje kubikatarasara, niwe yateye kajya kajabande kari hajya. Abantu societe rero kubisa umugera ataco bovamwo. Uyu munsi ni benediction. Ivyo ntibiba ahantu henshi, ariko muri Kristo Yesu birabaho. Bwana asifiwe sana. Ndi ngaha kwigina no kutamba hejuru ya Satani no kumwibutsa ngo dufise Imana ikomeye ibohora, nimba yarabikoreye aba grand frère izobikorera n'aba petit frère. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi tugomba gutahura yuko dufise Imana ishoboye, kandi dufise Imana ikora, dufise Imana itari mwikonje, dufise Imana yopera, dufise Imana itahagaritse gukora, ariko iracakora. Ndashaka kubona abantu bari mu kino kibanza Yesu yabohoye urumogi, baduza amaboko yabo, urumogi ababohotse urumogi. Haleluya. Mwihagurukire gusa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yababereye agatabi karyoshe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yababereye agatabi raho. Abo bose ni benediction kuri eglise. Aho ni mubazi. Uravyumva? Aha bose nogira témoignage mvuge nde ngaha. Sivyo? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndabona n'umukobwa. Bwana asifiwe sana. Uri umukobwa cyangwa n'umudamu? Uri umukobwa akumpera umugabo mu izina rya Yesu Kristo. Umugabo wa grave mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kandi agusubize intahe yawe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Mwicare mu ntebe zanyu. Nkomeze gatoya. Ariko kwereka amasaha yiruka. Kindi kigira kabiri. Murongo uri muri Matayo gice ca 13. Murongo wa 13 murongo wa 25 muri Matayo. Bibiri ivuga ngo igihe abantu bari baryamye, umansi yaraje mu ijoro. Siko Matayo 13:25 atera ugwamfu kandi arutera mururo mu murima w'uburo acaragenda. Ariko kandi ngo ivyatsi canke uburo bumaze gukura ruzana ivyamwa, ariko ivyamwa vyiza bimaze kuboneka n'ururo nago ruca ruraza. Bambe ugwamfu ruca ruraserukamo. Bahamagara nyene umurima, asanga umurima wiwe watewe, inkuru murayizi. Basanga mu murima yateye uburo, atangaza kubona yuko mu gihe cuko biriko birakura
ahubwo n'urwamfu rwinjiyemo. Ashitse biramubabaza, ariko baramubaza bati none dufate urugwamfu tururandure. Aravuga ngo no, bireke bikurane vyose, kuko mushaka kubitandukanya bisa vyogora, kuko uyu ari umwanya ugoye kandi ari umwanya wa confusion. Ariko reka byose bikurire hamwe, hama mu gihe kiri imbere nivyamara gukura muri recorte tuzobitandukanya, urwamfu tuzorushira ukwago n'uburo tuzobushira ukwago. Ndagomba kuvuga ngo hari igihe mu buzima bwacu kigereranywa nijoro, uko Bibiliya ivuga ngo umwansi yaje mu ijoro baryamye. Hari ibintu byaje mu buzima bwawe bikaza mu gihe gisa nk'ijoro ryawe. Wowe warakoze ibikenewe kugira ngo uje imbere, warakoze ibikenewe kugira ngo ugire ico ukoze mu buzima bwawe witeze imbere, warakoresheje ubwenge bwawe, warakoresheje amasengesho, warakoresheje inzira zose kugira ngo ugire ico wishikanako, ufata responsabilité zawe uko bikwiye, nta kikwagira, nta utakoze neza, warabagariye umurima wawe, warateramiye relation zawe, warashatse kugira imigenderanire myiza, warashatse kugira ibintu byose neza, akazi kawe waragakoze neza. Ariko mu gihe utazi, mu gihe c'ijoro, mu gihe udasobanukirwa, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri ico gihe umwansi araza arabiba. Hari igihe mu buzima bwacu, mu gihe twe tudakontrola, hari ibintu biza bikatuvangira. Ni bande bazi ko hari ibintu biba bituvangira? Ukabona wewe ibintu byasa neza, ibintu byose wabikoze mu buryo bwiza, ibintu byose biri suppose kugenda neza, ibintu byose byagomba guhera neza, ibintu byose byagomba kwevoriwa neza, ni igikorwa cawe, n'urudandazwa rwawe, ni migambi yawe, n'urugo rwawe, ibintu byose warabikoze neza. Ariko mu gihe utazi, hari ikintu caje kirategwa, ariko ico kintu caje nticakuvuyeko, ntuzaho caturutse, ariko ivyo kiriko kirakora biri devastateur, biriko birasambura, biriko bironona ubuzima bwawe, biriko birica ubuzima bwawe. Ariko ndagomba kugira ngo nubwo mu gihe c'umwiza umwansi ashobora kuza konona ivyacu, agasambura ivyacu, ndagomba kugira ngo hariho ubwenge bw'Imana bugiye kugutuma umenya gutandukanya ibitari ivy'Imana n'ivy'Imana, kandi ubwenge bukaguha gusobanukirwa le bon moment yo kubikora, umwanya uwo ari wo n'umwanya utari wo ari wo, kugira ngo ntuhushe, ariko Imana ikagira neza mu buzima bwawe. Hari ibintu abantu b'Imana bitatuvako. Iyo ndiko ndavuga ngo abantu bicaye mu mwiza mwinshi, ndiko ndavuga ibintu twe tutametriza. Ubuzima burimo ama surprise. Twese hari ibintu bidusurprena mu buryo buri negatif. Twese hari ibintu biza d'un coup pan, mashuri yawe arahagaze pan, ikibazo kirashitse pan, akazi kawe karahagaze pan, ivyo watanguye birononekaye pan, haragize ikindi kintu kiza kikwicira. Uravyumva? Usomye muri Genèse, naho ntasoma iyi passage, ariko kandi muri Genèse chapitre 25, uravyumva? Bibiliya ivuga ngo inyuma ya Abraham amaze gupfa, uravyumva, Imana ihezagira Isaka, uravyumva, kandi imuha gusubira ku mariba ya se, arayaziburura. Uko yayaziburura niko abantu baza bakayazibira. Ubandanije kuva muri 25 muri itanguriro guhera ku 11, ku 15, 18, Bibiliya ivuga ngo uko yimba akagira umugisha, akaronka amazi aho abandi batayafise. Hari igihe Satani aza kwiyataka ku mugisha w'umuntu, ugasanga wowe uri umunyamugisha, ugasanga wowe hari ibintu ukora abandi bakabikora ntibishoboke, ariko ugasanga kuko abantu bagufitiye ishari, bataryoherewe iterambere ryawe canke bataryoherewe ico uriko urakora, ukabona hari ibitero biza konona ico wowe wahagurukiye. Muri uyu munsi ndashaka uri mu kino gitondo kwiyadresa kuri aspects zose ziri spirituelle ziza zigatera ubuzima bw'abantu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibigeragezo biraza mu buzima bwacu, ariko kandi Bibiliya ikatwereka yuko ikigeragezo cyose gishikira mu buzima bwacu, twebwe abakijijwe niduhomba, nta kigeragezo kiduhombesha. Ariko mu bigeragezo byose hari ikintu Imana itwigisha. Ariko nubwo hari ico Imana itwigisha, ijambo ry'Imana ritubwira ngo twarahawe ibigwanisho byose byo mu buryo bw'impwemu. Bisobanura ngo turi abantu bahora bagwana intambara z'impwemu. Bisobanura yuko mu buryo bw'impwemu hari ibintu biza birengeye kandi bidafise isobanuro, ariko tukamenya ngo umwansi yaduteye, bikatubwira ngo ni umwanya wacu wo gusenga, ni umwanya wacu wo kudeklara ijambo ryo kwizera, ni umwanya wacu wo guhamagaza ico twizera, ni umwanya wacu wo kuvuga ubukuru bw'Imana, ni umwanya wacu wo gutegeka, wo kuja muri position yacu ya autorité, tugategeka ama situation kugira ngo ahinduke. Hari igihe umuntu w'Imana agira ishavu ryo mu mpwemu, akavuga ngo ibi bintu ndavyanse, ariko kandi hari ikindi gihe bishika umuntu w'Imana akicara muri uwo mwiza, akavuga ngo nta kundi. Ugasanga ihanga ry'Imana ntibakira abantu baremeshanya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwahura, nimba hari ufise ijambo, nimba hari ufise izaburi,
nimba hari ufise indirimbo nayipartage. Ibi Paulo yabivuga muri cadre yuko abantu bubakana, kuko abantu bama bafise ibiriko birabasambura. Ariko kandi ugasanga mu buzima bwacu hari igihe tudahagurukira ibiriko biradusambura, tukemera iyo eta ya obscurité igacika realite yacu, hama tugatruva ama excuse. Ndagomba uyu munsi ukureho excuse yose mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ikintu nize abantu b'Imana. Imana yaraduhaye ubwenge, turafise logique. Ariko ubuzima bwanje ntiburigendera muri logique gusa. Ntibugendera mu byumvikana gusa. Ndashobora kwanga ivyumvikana, nkizera ijambo ry'Imana rivuga kuko kirumvikana, kanatsinda gifise ubasha bwo guhindura. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashaka kwiyadresa kuri wowe uvuga uti hari ikintu cinjiye mu buzima bwanje. Hari situation nta control yinjiye mu buzima bwanje. Ushobora kuba warakoze ibintu urabikora neza, ariko bakabikurenganyamo, bakabigusohoramwo, bakabikwirukanamo. Et pourtant wewe wari wakoze igikenewe, ukamera nka Isaka, uravyumva, ugatwagwa ivyawe, ugatakaza ivyawe. Ariko hari intambara zimwe ziza mu buzima bwacu zikaba zifise insobanuro, uravyumva. Ndagomba kuvuga ngo bene abo bantu bose baba bafise ibintu baba barimwo, bene ubwo buzima bwose tuba turimo hari ibintu bidukikuje, aho Satani ashaka kugira ijambo rya mu mavuze ku buzima bwacu abantu b'Imana, aho Satani agomba kudetermina destiny yacu, aho tuja naho tutaja, aho Satani agomba kudetermina aho tuba naho tutaba, aho Satani agomba kutubwira ibishoboka n'ibidashoboka, hama natwe tukicara tukamwumviriza, uwo mwiza tukawakira tukawikuvwa. Ndagomba kuvuga ngo hariho ikibanza c'umuco w'Imana, hariho possibility y'umuco w'Imana ku buzima bwawe, hariho kurasigwa. Kandi ndakubwiye ngo umviriza, umwiza wawe ungana na degré y'umuco wawe. Absence y'umuco mu buzima bwacu ire increasinga canke ikagwiza umwiza utegeka mu buzima bwacu. Haleluya. Ariko kandi naho umbwira ngo Imana yemeye ko ndahaca, ego yemeye kuhaca, ariko ndavuga ngo iyo Mana nyene yemeye kuhaca nishobora kuza kwa gusohora mu izina rya Yesu Kristo, ikagusanga muri situation ikavuga ati bireke nta problem. Haleluya. Ngenda vyitwararike, wowe vyitwararika, wowe bitwararika nawe, wowe bigenza nabi, ariko je ngiye kuvyitwararika. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Icanyuma shaka guhagararako ni nkuru iri muri Luka igice 7 ku murongo wa 12, niho nshaka kurangiriza. Havuga ngo ashitse ku muryango w'igisagara, Luka 7:12, ashitse imbere y'igisagara, ku muryango w'igisagara abona abikoreye uwapfuye. Uwo yapfuye yari umwana w'ikinege wa mama wiwe, kandi uyu mumama yari umupfakazi. Kandi hamwe n'uyu mugore hari abantu benshi bo mu gisagara. Amen. Bamuherekeje muri iki kiriyo, bamuherekeje guhamba. Luka 7:12. Sivyo? Murongo wa 13 ni wongeye kurondera. Sita office. Luka 7:12. 13 haravuga ngo umwami Yesu amubonye amutera akagongwe. Vuga umubwire mu cyo ati amutera akagongwe. Bantu b'Imana ndababwira ikintu kimwe natahuye. Ukwizera ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Ndagomba kubwira wowe wicaye muri kino kibanza, ndagomba kubwira ngo Yesu ivyawe biramutera ikigongwe. Ivyawe biramutera ikigongwe. Ariko ko Imana itanyumva, ariko ko Imana itanyishura, ariko ko je nagiye mu makarante ijuru yose yabayeho, ariko ko je nasavye Imana ngo ikore iki n'iki, ariko ko Imana itagira gute. Urabizi arigiye dusenga Imana umenga Imana n'igitipe ciki incredule kiba mu ijuru, camaze gusiba, umutima wamaze gusiriba nyene atagikogwa ko umuzaniye n'amasengesho ngo y'uburofa icivuga ngo nkuri imbere. Ariko ngana kubwire ngo Yesu ivyawe biramutera akagongo. Utaratangura no gusenga, aba bantu bose turiko turasoma, ibi bicapo byose turiko turasoma, si bicapo by'abantu bahamagaye Imana, si bicapo tubona ko barondeye Imana, ariko tubona Yesu abasanga ku mariba, tubona Yesu uravyumva amusanga ku nzira ku muryango agiye guhamba, akarabyo situation ikamutera ikigongo.
be bantu b'Imana bazi ko iri jambo ryahinduye ubuzima bwanje, kwizera ko Yesu ivyanje bimutera ikigongo. Mugende mwandike muri Bibiliya zanyu bafise amatelefone canke ama ordinateur, murabira mwandike ijambo rivuga ngo compassion, bisobanura gutegwa kagongwe. Mugende murabe muri Nouveau Testament kangahe Yesu yakoze ibintu asunitswe n'akagongwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu aragufitiye impuhwe, Yesu arakubabaye. Nico gituma niyo uri kurasenga ntusenga nk'umuntu yihebuye. Nico gituma iyo abantu batizera bababwira ibintu bakwiye gukora kugira ngo bemerwe n'Imana. Abandi murazi ko ari abantu bikeba, murazi ko ari abantu bitabagura kugira ngo Imana yabibumve. Ariko ijambo ry'Imana riratwereka ko nta kintu na kimwe wowe ukwiye gukora kirenze cyo kwexagera. Kiretse ico muhemu yera yakurongoye gukora ko nta kintu na kimwe, nta kwitabura, nta kwituka, nta kwitimbwa, nta kwivumbagaza mu ivu, nta kwambara iminyota, nta kintu na kimwe wowe uravyumva ukora cyo hanze cyo kwibabaza ngo hama bitera Imana iza kuba sensible, kuko umwana wayo already yarahejeje kubabazwa kubwawe. Nukeneye kandi kongera ko ikindi kintu, ariko kandi ugomba kwizera yuko urukundo rw'Imana rugiye gutuma Imana ikora ikintu gishasha mu buzima bwawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwira mu mico ibintu byo dushaka gusengera. Numva nshaka kuvuga umuco w'Imana hejuru y'ubuzima bw'abantu b'Imana. Hama iminyororo icike. Haleluya. Hama ubuhoke, umubiri wawe ubuhoke, ubuzima bwawe ubuhoke, ikintu cyose cyo wumva uti Imana ndashaka urase n'umuco wawe. Haleluya. Ndicaye igihe gikwiye, ndi muri uyu mwiza igihe gikwiye. Uyu mwiza wacitse imibereho yanje, wacitse environnement yanje. Uyu mwiza niko mvyuka, uyu mwiza niko ndyama, nivyo byacitse ubuzima bwanje. Ariko inkuru nziza iravuga ngo abari bakikujwe n'iyo eta, bari mu mwiza nk'uyo, barasiwe n'umuco mwinshi. Hari ikintu cabashitseko, hari ikintu cababayeko, hari ikintu batametriza, hari ikintu badakontrola, hari ikintu cavuye mu rukundo rw'Imana, hari ikintu cavuye muri intervention y'Imana. Kuri uyu murongo wa 13 Bibiliya ivuze neza ngo Yesu agira gute? Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntacurira. Yigira hafi y'ikigagara canke y'ikiziga, ni ikigagara, agikorako. Abahamvyi barahagarara. Aravuga ati muhungu, ndakubariye nti vyuka. Wari yapfuye aravyuka aricara, atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashobora kwibajina uyu mugore aheruka kubura umugabo, n'umupfakazi, ngo uyu mwana wiwe nawe aragwaye, ngo warapfuye. Bana abantu b'Imana, ndakunda kubwira abantu hari igihe mu buzima bwacu nta muntu numwe ashira muri gahunda mu agenda yanyu twoza kubaraba, nta numwe yanditse umunsi w'ivyago. Mwese murafise calendrier y'amaproje meza ryari muzoyakora, mwese murafise calendrier ryari uzoheza amashuri yawe, ryari uzokora iki kintu, ryari uzokora iki kintu, ariko nta numwe muri agenda yiwashira mu ivyago. Ariko umunsi w'ibibazo biraza bikatubera realite, perte kuyindi. Rimwe na rimwe hari n'abantu bataba bagiparvena no kurira, uravyumva, kuko terima ibibazo byabo byabaye byinshi, uravyumva. Ariko rimwe mu gusenga kwawe ukavuga ati Mana nakugize iki? Oya, simaka haba arico wayigize, birashobora gushika. Reka kurondera culpability yawe canke icuregwa, kuko birashobora gushika. Kandi uwo bishikira nibisobanura ko Imana imwanka buhoro canke igukunda cane, ariko birashobora gushika tukisanga turi mu kintu tudatahura tutagize gute. Rimwe na rimwe abantu barakunda kuvuga ngo iyo ikintu kitaragushikira ntutahura ibintu bimwe bimwe, ariko twese turi expose ku bibazo bishobora kudushikira. Ariko nkuko turi expose ku bibazo bishobora kudushikira, niko nyene turi na expose ku vy'Imana ishobora gukora. Iri jambo rishobora kuba atari rya bose, ariko hari umuntu numva canke hari abantu numva iki kintu hari Imana igomba gukora mu buzima bwabo. Nico gituma navuze nti simfise insobanuro nyinshi, ariko ibi bicapo ko ari 4-5 Imana yashize mu mutima, ndagovye kubigupartage ngo ndakubwire ngo Yesu ashobora kugusanga muri suite logique y'ubuzima bwawe, aho wabuze wa mbere ugiye guhamba wa kabiri, byacitse normal, ingorane zacitse zisanzwe, ingorane zacitse zikurikirana. Ni nkuko uvuga uti mbega nikiye kizoshika hirya yejo, mbega nikiye kizoba ryari, ko mbona ari urukurikirane. Ariko mu gishingo cyo kwibaza kigiye gushika kandi kibi,
ndavuze ngo Yesu ahagaritse ico kiziga, Yesu ahagaritse iyo situation, Yesu akoze ikintu gishasha, Yesu ahagaritse ako gahinda, Yesu ahagaritse iyo situation, Yesu akuyeho uwo mwiza ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya. Niwe ashobora kuturangiriza umwiza uri mu buzima bwacu. Amen, amen. Ndagomba kugusengera, ndagomba kwiyadresa kuri iyo situation yawe, ndagomba kwiyadresa kuri uwo mwiza ugukikuje, uri manifeste mu bikuboshe, biboshe umubiri wawe, biboshe ingeso zawe, wavyumva, buri manifeste mu bikwicira mu iterambere ryawe, vyataka umurima wawe, vyataka amariba yawe, mu bikuziritse vyataka umubiri wawe, bikazana ingwara mu muryango wawe, bikatwara umunezero wawe. Ikintu cyose udefinisa nk'umwiza, uvuga uti iki kintu carandengeye, rimwe singifise ndakivuga ko ndashaka Imana ukora ikintu gishasha, ndashaka dusengere hamwe, duhamagara Imana, twakira ico Imana igiye gukora, twakira ico Imana igiye gukora gifatiye kuco yavuze. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Nimba uhari uze dusenge muri kino gitondo. Kini gitondo cawe cyo kubohoka no kugendererwa n'Imana, kini gitondo cawe aho tugiye kwiyadresa ku mwiza wawe kugira ngo Imana iwegeze kure, aho tugiye kwiyadresa kuri uwo mwiza wawe, aho tugiye gufatira kuri impuissance yawe, kudashobora kwawe, kudashobora kwawe. Ariko kudashobora kwawe no kudashobora kwanje ntigusobanura kudashobora kw'Imana. Tugomba kwiyadresa kuri iyo impuissance iri mu buzima bwawe, tugomba kwiyadresa, haleluya. Yaravuze ngo nimumpamagare, bisobanura ngo hari ibintu twe biza biturengeye, hari ibintu twe tudashobora, hari ibintu twebwe tutametriza. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi ukavuga uti Mana wenda azi kushobora, urashobora kuba warasengewe canke warisengeye, ariko nanje muri kino gitondo unyemerere ndagusengere, naturira ijambo, nature uyu muco, tudeclare iyi lumière, uyu muco w'Imana, umuco w'Imana urase, umuco w'Imana urase, umuco w'Imana urase. Nta kindi tugomba kuheklama. Inkuru nziza yaraje yatubwira ngo abari bicaye mu mwiza mwinshi, abari bicaye mu gihugu c'umwiza, abari bicaye mu gihugu c'umwiza, wowe umwiza wawe urawuzi, urazi ingene udekriva, urazi ingene ungana, urazi uburemere bwabo, urazi ingene utabona, urazi ingene utacavansa, urazi ingene uri bloqué quelque part, urazi ingene atahukiri kuragenda kuko urakikujwe, uri entouré. Kwavuga ati ndavyanse. Ndashaka umuntu ari hano hantu gusa, je mbaraye nivuga gusa ko nimba ari umuntu avuga mu ndimi avuge mu ndimi. Ndashaka duhamagara Imana, haleluya. Ndashaka ducree atmosphere, haleluya. Ndagomba twakire, ndagomba utahure yuko bitakuva ko ni waje kugusanga, agusanze kwiriba ryawe, agusanza uhagaza, agusanza huri, agusanze mu vyumerewe vyawe, muri ivyo vyawe, agusanze muri ako kigoro kawe katashoboye gupeya, agusanze muri iyo strategie yawe itashoboye kuzana resultat attendu, agusanze muri iyo effort wagize ariko itashoboye kugira ikikumariye, agusanze kuri iryo ribanye, agusanze aho hantu, agusanze muri uko kubohwa aho wewe utashoboye kumagwa inyota na pratique zawe, utashoboye kumagwa inyota nijoro ryawe, agusanze aho nyene. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimucereze mubarire gusa, haleluya. Ntagire umuntu asamana nawe, naho uri mu kibanza wewe bandanye usenga. Ushobora kuba, haleluya, ushobora kuba wewe atariko situation yawe, ariko kandi ndashaka uhamagara uwo muco, haleluya. Ndashaka uhamagara uwo muco uramena amaso, uwo muco wamurikiye Paulo ariko agenda kwica bera, uwo muco umukubita mu maso, ucika umuzana kuba aveugle kuko atashobora kubandanya kubona. Ndagomba kuvuga ngo ubwansi bwose Imana ibusukamo umuco kugira ngo umwansi ntashishikara aronka, ntashobore gushishikara, ntashobore kuja kure muri œuvre yatangwe mu buzima bwawe ya destruction. Ndavuze ngo umuco w'Imana, ndavuze ngo umuco w'Imana, ndavuze ngo umuco w'Imana mu vyawe, ndavuze ngo umuco w'Imana mu bawe, ndavuze ngo umuco w'Imana, umuco w'Imana. Ndavuze ngo uwo muco gusanga aho hantu wicaye. Imana ntiyaguhamagaye kwicara, Imana ntiyaguhamagaye gukwaza les bras, Imana ntiyaguhamagaye kuzirikwa, Imana ntiyaguhamagaye kuba immobile, Imana ntiyaguhamagaye kugaranirwa ahantu, Imana ntiyaguhamagaye kugarukira aho hantu. Iragomba kukujana nawe mu muvuduko. Ego nta uvuduka atabona, nta uvuduka hirabura, nta wirukanka hirabura, nta wavansa hirabura, ariko Imana yaje kwirukana uwo mwiza mu izina ryawe. Uwo mwiza watera urugo rwawe, uwo mwiza watera urugo rwawe, aho ubona atacu utakoze kugira ngo ruhagarare neza,
araje kwirukana uwo mwiza, araje kwirukana uwo mwiza, araje kwirukana uwo mwiza. Hari icyo umwansi yaje gutera, hari icyo umwansi yazanye nticakuvuye ko, araje kwirukana uwo mwiza. Haleluya. Shikelebo shendeleko teleblo lendeleko shendeleko. Ndagomba kumva amajwi y'abantu b'Imana muri kino kibanza. Haleluya. Nyemerera numva ijwi ryawe. Haleluya. Nyemerera numva ijwi ryawe. Nyemerera numva ijwi ryawe. Nyemerera numva ijwi ryawe. Bimubarire, bimubwire, bivuge, byature, bivuge. Haleluya, bivuge, bivuge. Ushobora kuba udafise amajambo, bigaragaze muri ayo mosozi yawe. Ushobora kuba udafise amajambo, bigaragaze. Bigaragaze. Haleluya. Turamubarira. Umaze igihe warahoze, umaze igihe utakivuga, umaze igihe utagishaka kumubarira. Ukuvuga uti mbega kuvuga bimaziki, mbega kuvuga bimaziki, mbega kuvuga bimaziki. Ushobora kuba utaje no ngaho imbere, mbega aho nagiriye imbere vyamariki. Ndavuze ngo hari umuco, ndavuze ngo hari umuco. Nawe uri kurakurikirana uri kure, ndavuze ngo hari umuco muri iyo sano yawe, muri ico kibanza cawe, aho hantu uri, muri iyo nzira, muri iyo bisi yawe, muri iyo train yawe, hari umuco w'Imana umurikira abantu w'Imana ukaza kwirukana. Yaravuze ijambo aravuga ngo reka umuco ubeho, ako kanya umwiza urahunga. Ndavuze ngo aka kanya umwiza uhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo umwiza uhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo umwiza uhunge mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo wamwijima hunga mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo wamwijima henuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo wamwijima takaza ububasha bwawe hejuru y'ubuzima bw'umuntu mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo wamwijima umutuma atabona, ndavuze ngo hunga mu izina rya Yesu Kristo. Shekelebo sindeleko shete. Sheleko teleblo shendeleko. Lendeleko teleblo shiteleko. Lendeleko sheteleko. Umwiza ni blocage. Obscurité ni blocage. Obscurité ni blocage. Umwiza urabuza umuntu kwa avansa. Ndakuyeho iyo blocage mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuyeho iyo blocage mu izina rya Yesu Kristo. Umwiza waje mu buzima bwawe wimanifesta muri angle y'ingwara. Waje mu buzima bwawe wigaragaza mu bimenyetso vy'ingwara. Ingwara yakubujije ahuja, ingwara yakubujije ishukora, ingwara yagabanije efficacité yawe, ingwara yagabanije ibikorwa vyawe, ingwara yakubujije ahuja, ingwara yakubujije ivyo ukora, ingwara yakubujije gukurikirana mission yawe. Ndavuze ngo wangwara sohoka mu izina rya Yesu Kristo. 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 Rekura uwo mubiri mu izina rya Yesu Kristo. Rekura uwo mubiri mu izina rya Yesu Kristo. Inyota y'icaha, inyota y'isi, inyota y'ibipfuye yakubereye blocage kubera izana muri conscience yawe kwiyagiriza, ukumva udatunganye, ukumva utabereye, ukumva utanezereje Imana yawe, ukumva utaguwe neza. Uko kubohwa kuragutwaye uburyo bwawe, kuragutwaye ubwenge bwawe, kurakononeye. Ndavuze ngo bohoka mu izina rya Yesu Kristo. Dugije ibiganza vyawe muri kino gitondo. Muramfasha muri iyi ndirimbo. Majambo yayo mwami bitero vyayo bikeye. Haleluya. Bibwire Yesu, bibwire Yesu. Niwe turiko turabarira muri kino gitondo. Arakumva kandi aragutaho. Yesu ni wowe turiko turabarira muri kino gitondo. Yesu ni wowe ndiko nahamagara muri kino gitondo. Yesu ni wowe wandungitse ku bantu bawe muri kino gitondo.
yesu niwe wantumye muri kino gitondo yesu niwe wandungitse muri kino gitondo hari icyo ugomba gukora hari icyo ugomba guhindura hari ugomba guhanagura amosozi hari ugomba guhagurutsa hari ugomba kwirukana agahinda hari ugomba kwirukana umubabaro hari ugomba kwirukana umubabaro hari ugomba guhindurira ibintu hari ugomba kunezereza nta kindi dufise mwami atari ukubikubarira wowe nta kindi dufise mwami atari ukubwira umukunzi wawe haleluya kora ikintu gishashama 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 reba umunsi mushashama hamagara umuco mushasha zana umuco mushasha zana umuco mushasha zana umuco mushasha zana umuco mushasha Mantare wewe uduzijwe yavuti Imana bikore Mana bikore Mana uti bikore Mana ivuge uti bikore Mana semero uti bikore Mana bikore Mana bikore Mana haleluya uti bikore Mana haleluya bikore Mana bishitse Mana bikore Mana bikore Mana bikore Mana nahataje abo uvuga uti Mana bikore Mana bikore Mana uvuge uti bikore Mana ndavyakiriye Mana ndavyakiriye Mana ndavyakiriye Mana ndavyakiriye Mana ndavyakiriye Mana ndavyakiriye Mana niwazana ijambo niwarungika ijambo niwazana ijambo niwarungika ijambo kandi ijambo ryawe riradukiza ijambo ryawe riradukiza ijambo ryawe riratubohora ijambo ryawe riradutabara wararenganijwe 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 ariko ijambo ryawe rirakurenganura ijambo ryawe rirakurenganura ijambo ryawe riradressa justice ijambo ryawe rirashitsa justice mu izina rya Yesu haleluya haleluya bikore Mana bikore Mana bikore Mana mu izina rya Yesu Kristo bikorere uwahagaze hano hantu Mana bikorere uwaje ngaho imbere Mana bikorere uyaserutse hano hantu Mana bikorere Mana uyari muri kino kibanza niyo udutabara niyo utugirira neza niyo uduserukako niyo waturondeye niyo wadushatse niyo udukiza niyo utubohora ndinjiye muri situation y'umwe wese ndakuzaniye situation y'umwe wese ndakuzaniye eta y'umwe wese ubuzima bw'uko buhagaze ivy'uko bihagaze inzu y'uko ihagaze ibikorwa by'uko bihagaze imibereho y'uko ihagaze Mana genda muri aya mazu genda muri iyi mihana genda muri iyi miryango genda kuri aya mazina genda kuri ubuzima bw'abana bantu bikore bikore Yesu 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 hari ubushobozi bwawe bukora hari ubushobozi bwawe bushitsa hari ubushobozi bwawe burema igihe gishasha hari ubushobozi bwawe buzana umunsi mushasha hari ubushobozi bwawe budusanga mu gatengwe kacu hari ubushobozi bwawe budusanga muri situation zacu hari ubushobozi bwawe buduserukako hari ubushobozi twizeye hari ubushobozi twigishijwe hari ubushobozi twabariwe hari ubushobozi twamenye hari ubushobozi twizeye we ntumaramaza we ntutetereza
seruka Mana muri uyu mwiza, seruka Mana muri uyu mwiza, oh seruka Mana. Ndavuze hejuru y'ikibazo cyawe, ndavuze ngo wakibazo hunga mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo wakibazo hunga mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo wakibazo hunga mu izina rya Yesu Kristo. Uhabaye igihe kirekire, uhabaye igihe kirekire, oh Satani warahubatse, oh Satani wahagize intebe yawe, oh Satani wahagize ikibanza cawe, wateye n'ivyimviro vyiwe, uriyemeza ngo niko bizokwama, uriyemeza ngo uyu ni uwanje, uriyemeza ngo naziritse ivyimviro vyiwe. Ndavuze ngo reka ivyimviro vyawe bibohoke mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo ivyimviro vyawe bibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ivyimviro vyawe bija ku isaha y'Imana, bimenye ico Imana ikoze, bimenye ico Imana ihinduye. Ndavuze ngo ivyimviro vyawe bigendererwe. Mana, ijambo ryawe rivuga ngo dufate ivyiyumvirwa vyose, oh bitumbereye kurwanya Kristo wasizwe amavuta, tugashingura karimbi kawe. Hari ivyiyumvirwa mu bantu Mana, hari ibyo abantu bakiriye nk'ukuri, hari ibyo abantu bemeye nk'ukuri, hariho realite, hariho situation abantu bakiriye nk'ukuri. Mana, ndabohoje ivyiyumviro by'abantu bose bari muri kino kibanza. Ndahezagiye Mana ivyiyumviro by'umuvyeyi ari muri kino kibanza, ndahezagiye ivyiyumviro by'umukobwa ari muri kino kibanza, ndahezagiye ivyiyumviro by'umuhungu ari muri kino kibanza, ndahezagiye ivyiyumviro by'umudandaza ari muri kino kibanza, ndahezagiye ivyiyumviro by'uyu munyeshuri ari muri kino kibanza, ndahezagiye ivyiyumviro by'uyu muntu wese Mana. Mana, iyo abantu batwawe ivyiyumviro, iyo Satani anesheje abantu mu vyiyumviro, baratakaza mobilite yabo, bamumwiza wateye mu vyiyumviro, bamumwiza wateye ivyiyumviro byabo. Ndavuze ngo bene uwo muntu ari muri kino kibanza, fata ku mutwe wawe uvuga uti Mana, bohora ivyiyumviro vyanje, mpa information zishasha, zana ukwizera mu kwiyumvira kwanje, mu gutahura kwanje. Hari ibyo wibaza ko watahuye ariko kikaba ari ikinyoma, hari ibyo Satani yaguye ngo nta kundi bizogenda uko, nawe uravyizera uko. Ndavuze ngo ivyiyumviro vyawe bibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo ivyiyumviro vyawe bibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndavuze ngo reka umuco wawe non seulement urase muri situation zabo, ariko reka umuco wawe urasira ivyiyumviro vyawe. Ndasenga ivyiyumviro by'umuntu wese ari muri kino kibanza Mana, bamwe kwiyumvira ko arabaye inerte, bamwe ntibakiri creative, abandi ntibakigira imigambi, abandi ntibagitangura ibintu bishasha, abandi ntibagitanga ivyiyumviro byabo, kuko umenga ivyiyumviro byabo byaratewe. Ndabahoje ivyiyumviro byose biri muri kino kibanza, umuco wawe umurike mu izina rya Yesu Kristo. Usubiremo inyuma uti Mwami Yesu, ijambo ryawe rivuga ngo abantu bari bicaye mu mwiza mwinshi, umuco warabarasiye. Ndagushimira Yesu muri kino gitondo ko ijambo ryawe rinyibukije ku muco wawe uruta inkomezi, uburemere bw'umwiza. Iyo umuco userutse, umwiza urahunga. Umwiza ntushobora guhagarara ahantu hari umuco. Waravuze ngo umuco ubeho, ubivuga ku isi. Asanga warekuye umuco ukaza mu isi, birarushirije yuko uzoreka umuco wawe ukaza mu buzima bwanjye. Ahari umwiza hose, ahari hagizwe n'umwiza hose, mu buzima bwanjye, mu magara yanjye, mu mibereho yanjye, mu butunzi bwanjye, mu migambi yanjye, mu rugo rwanjye, mu byanje, ibyari bigizwe n'umwiza byose, ndategetse muri kino gitondo nk'umwana w'Imana wa mwiza, ndakubwiye ngo hunga, ntushobora guhagarara imbere y'umuco, kubera umuco w'Imana urimo ukuri. Nzorasigwa, nararasiwe, nico gituma aho nicaye, aho wagombye kunzirikira atari ikibanza cyane. Nico gituma mpagurutse, nico gituma mpagurutse, nico gituma mpagurutse. Ndavyanse, ndavyanse,
satani singiye gusubira kukwemerera kunyicarika ahantu ukanyigisha ukanzirika ukanyuzuza mu mwiza. Imana yararashe, umuco wayo wararashe, kandi umuco wayo urengeye uw'izuba. Iyarashe imishwarara yiwe iraca iminyororo yose umwansi yanshizeko. Kubw'ivyo ndabohotse, kubw'ivyo ndakira ikintu gishasha mu magara yanje, mu mibereho yanje, mu bikorwa byanje, mu ngendo yanje. Ndakiriye wa mugozi niwo hagarara imbere y'uwo muco. Ndakiriye igitangaza cyane. Hallelujah. 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 Fata ukuboko kuwa muntu muhagararanye ushimira Imana icikoze. Hallelujah. Ndashaka ijwi ryishimwe muri kino kibanza cy'umutima. Ndagushimira Imana kubikoze. Ndagushimira Imana kubikoze. Hallelujah. Ndashaka uduze ijwi ryawe. Lemblo sheteleko teleblo sheteleko. Lendeleko shendeleko. We satani wamuzana impagarara, we wamutubesha, we wamuzana imyampi yawe, wayakije umuriro kugira ngo udushingira akarimbi, kugira ngo utwereke aho tudashobora kuja. Ariko ndavuze mu izina rya Yesu Kristo, muri kino gitondo, muri ikoraniro ry'abera, Mana wakiriye ijambo ryawe, Mana wakiriye ijambo ryawe. Ndamwatuye kugira neza kwawe, ndatuye umugisha ku bantu bawe mu gishingo c'umuvumo, ndatuye kunesha ku bantu bawe mu gishingo c'umuvumo, ndatuye kuroranirwa ku bantu bawe mu gishingo c'umuvumo, ndatuye ku bantu bawe ubushobozi bwawe mu gishingo cyo kunanirwa, ndatuye ku bantu bawe inkomezi mu gishingo c'intege nke, ndatuye abantu bawe ukunesha mu gishingo cyo kunesha. Asante Yesu, asante Yesu. Washobora kumudugiriza ibyo biganza gusa twivugire asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Papa, asante Yesu, pokea sifa, Yesu rabere kwakira ishimwe, rabere kwakira ishimwe. Mwamfasha tukaririmba indirimbo dukoma amashi. Haleluya. Akira Mana ishimwe, akira iriganuke Mana, akira Mana iriganuke Mana, akira ishimwe Mana, akira ishimwe Mana, akira iriganuke Mana, akira ubumote bwiza, akira igiseke, akira ishimwe Mana, akira Yesu. Haleluya. Washobora kuba wicaye, haguruka nimba wicaye, haguruka nimba wicaye, umuhe iryo shimwe. Uimidiwe Papa, uimidiwe. Wibone imbere y'intebe yiwe uri kuramuha iryo shimwe, wibone wenyine uri imbere y'uko muti asante Papa. Okay, asifa Baba, okay, asifa, turi imbere yawe Ma, turi imbere yawe Ma, kuguhira ishimwe Ma, kukugaragariza umunezero, kukwereka umunezero Mana tugufise ko Ma. Akira Mana ubumote bwiza, akira Mana ishimwe ry'abantu bawe Ma. Okay, yes.
Haleluya. 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 Basi mumfashe gato muti mwami Yesu akira icubahiro mw'isi no mw'ijuru. Nta rindi nzira twahawe yo gukirizwamwo atari izina ryawe. Urahambaye. Ico wavuze cose waragikoze, kandi ico wavuze cose uzogishitsa mw'isi no mw'ijuru. Nta uhanye nawe mu kugororoka, mu kuba imvuga kuri, mu gutabara, mu gukunda. Intebe yawe tuyikikuje n'aya mashimwe kukubwira ngo asante, asante papa, asante papa. Nidufise isoni yo kwitwa abana bawe, nidufise isoni yo kwatura izina ryawe, kuko ibihe byose utugirira neza. Ugirire neza uruvyaro rwacu, ugirire neza abo tuzovyara, ugirire neza igihugu cacu. Turatuye umugisha kuri ubu Burundi, turahezagiye Uburundi, turirukanye umwiza wose uri hejuru ya kino gihugu. Amajambo yose yakivuzwe ko mabi ataguhesha icubahiro, atari mu mugambi wawe, ari mu mugambi wa wa mwansi, turayasambuye mu izina rya Yesu Kristo. Turavuze ngo Burundi baho, turavuze ngo Burundi kira, turavuze ngo Burundi nesha, turavuze ngo bana ba kino gihugu muneshe, muco w'Imana barasire, abatarakizwa bagenderegwe, ibitangaza bikoreke. Imana ibohore kino gihugu, aho Satani agerageza kuvyukira, aho Satani agerageza guhagurukira kugira ngo asambure, yice, atikize. Yesu araserutse kugira ngo azane ubuzima busagutse. Haleluya. 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 Darangije mvuga ngo Imana yagushize mu kibanza ca autorité. Bwa mbere na mbere ufate autorité hejuru y'ubuzima bwawe no kuvyawe byose. Nusubire kwemera icimbiro kitandukanye n'icimbiro c'Imana. Igitandukanye n'icimbiro c'Imana ucanke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Abantu b'Imana bengo amen. Amen. Abantu b'Imana bon appétit. Amen. Mari baheze. Sivyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni vyiza, kugira ngo mare mu mutima w'ibisaza ndabakunda. Sivyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni vyiza, kugira ngo mare mu mutima w'ibisaza ndabakunda. Gaho mugende mubwira abababaye, muhumurize n'abakomeretse, mubabwire baze barebe dufite Imana itagihinduka. Sivyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni vyiza, kugira ngo mare